Ishirahamwe Sapross-Burundi yigisha ururimi rw'igiswahili yaratanze kuri wa 15 myandagaro impapuro certificat ku banyeshure 87 bahejeje ivyigwa vy'ugo rurimi. Inyuma y'izo nyigisho zamaze umwaka, abanyeshure bemeza ko bashoboye kuvuga ugo rurimi atangorane. Gishika aha mu gisagara nje kwiga muri kaminuza y'u Burundi gusa c'amategeko, ubona yuko hahurira n'abanyeshure bavuye mu mihingo y'igihugu. Harimwo abavuga igiswahili, nanje narumva yuko baravuga igiswahili, nkumva ngize inzigo kumva bariko baravuga nayo ivyo nkumva. Ca ndabaza abandi banyeshure barambwira ati hariho ahantu bigisha igiswahili muri Sapross, urashaka kugenda ukamenya kuyaga n'abandi hamwe no kwisigura ukavuga izina ry'iwawe. Ca nafata iyo ngingo yo kugenda kwiyandikisha. Ubu rero ndashima, ndashobora nashitse ahantu bavuga igiswahili nkitambu havuga izina ry'iwanje, havuga iyo mva, reka tukaganira muri urwo rurimi rw'igiswahili nyene. Byungutse gose, ubona ko tubona muri quartier havuga igiswahili, turabana n'ababanyi bakakivuga. Ubu nanje bavuze nanje ndajamwo tukayaga, nkaterera iciyumvira n'abana nyene nkabigisha, eka uwo ari we wese tukakivugana kandi nkumva nyene umunezero. Umugambi wo kwigisha igiswahili muri Sapross-Burundi wagiye gukomera kuva aho leta ifatiye ingingo y'uko igiswahili cigishwa kuva mu mashure mato mato, nk'uko Harerimana Petero Karaveri arongoye iryo shirahamwe abivuga. Murazi ko kuva mu mwaka w'2005 leta yafashe ingingo yo kwigisha igiswahili abarundi batari bake, cyane cyane bahere mu banyeshure guhera ku mashure y'intango kuduga gushikana kaza kaminuza. Ico gihe rero vyaboneka ko abari bwigishe abatari bake atabumenyi bari bafise, cyane cyane nk'abari tegezwa kwigisha mu mashure y'intango bavyigisha atabumenyi bafise. Twe rero twabonye ko vyoba vyiza dufashije leta kuronka abarimu babizi neza baja kwigisha batoya babo, abanyagihugu bose, kugira ngo bamenye igiswahili kinonosoye neza. Nico gituma twahereye mu makaminuza. Gusa gaseseshwa rumuri rero kuko abigiye muri Sapross-Burundi benshi bahavuye baba abigisha mu mashure y'intango n'ayisumbuye. Warongoye Sapross-Burundi atanga akarorero ko mu ntara ya Ngozi. Turavye mu bamaze kuronka izo mpapuro n'ico bamariye igihugu, nuko mu mwaka w'ibihumbi 2019 hariho icigwa cabaye twagize mu ntara ya Ngozi mu mashure 23. Twarabonye ko izi nyigisho twebwe dutanga muri Sapross-Burundi zifise akamaro kanini, kuko muri ayo mashure 23 ubushakashatsi bwabereye ko byarabonetse ko abarimu 14 bose bigisha igiswahili muri ayo mashure ya secondaire poste fondamental bose bigiye muri Sapross-Burundi. Vyumvikana ko hafi 60% y'abantu bariko barigisha igiswahili ngaho mu ntara ya Ngozi bose bigiye igiswahili muri Sapross-Burundi. Si Ngozi gusa, kuko ngo wize igiswahili muri Sapross-Burundi nta na hamwe bakenera ubuzi ururimi rw'igiswahili adakora. Norobert Nibitanga ni umwigisha mu mashure yisumbuye. Koze muri RTNB nkoresha igiswahili muri stage, namazemwo amezi arenga 3. Inyuma yaho ndaronka akazi naho nyene ndabifashijwe n'ico giswahili nyene ko kwigisha. Ubukaba nkaba ndi umwigisha w'igiswahili n'icongereza nari nasanzwe nize muri kaminuza. Ego murumva ko igiswahili kiriko kiramfasha cyane mu buzima, kandi byose ndabikura muri Sapross, niyo nabikuye. Ubumenyi bwose nkoresha aho hose mba ndi niyo nabukuye. Twashatse kumenya nimba inyigisho zitangwa muri Sapross-Burundi zikurikije amategeko, mu gihe no muri leta ico giswahili catanguye kwigishwa. Nta Karutimana Pascal Sherif, umwigisha w'igiswahili kw'ishure nderabigisha NS, yari yateye iteka ivyo birori, avuga ko nyabuna nawe nyene igiswahili yagitanguriye muri iryo shirahamwe. Igiswahili nigisha muri NS niho nagikurije, niho nagiteguriye muri kaminuza y'u Burundi. Nanje niho nize, aho nari
umwe mu bagize iryo shirahamwe Sapross-Burundi. Niho twahatangira ivyigwa vy'igiswahili, hariho inyubakwa ishingura ibitabo bita biblioteki, irimwo ibitabo vy'ibiswahili, twarabisoma tukavyigishanya ivyo twashoboye kuronka, mbere tukaza turagisimbira no hanze, kuko iryo shirahamwe Sapross ryari rinywanye n'ayandi mashirahamwe iyo akorera ku rurimi rw'igiswahili nyene yo mu karere k'ibiyaga binini, ni ukuvuga muri East African Community, Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda. Nukuri igiswahili tuciyumvamwo ni cacu. Kuva mu mwaka w'2008 ishirahamwe Sapross-Burundi ryemewe n'amategeko, bamaze gutanga impapuro certificate ku banyeshure barenga 2000.